Abaramukije mu izina rya Yesu. Jewe nitwa Francoise Habonayo. Nagomba kubabwira iby'Imana yagiye kubabarira. Ni ubutumwa bwihuta. Dusome umurongo wo muri Matayo 26 ku murongo wa 32. Havuga ngo, ariko ninamara kuzugwa nzobitangira imbere kuja i Galilaya. Dusome Matayo 28 naho ku murongo w'10. Havuga ngo, maze Yesu arababwira ati ntimutinye, nimugende mubwire bene data ngo baje i Galilaya, niho tuzobonanira. Iyi 2 ivuga hamwe Yesu yabwiye abigishwa biwe ati, jewe nzopfa, nzomara iminsi 3, hanyuma nzozuka, hama tuzohurira i Galilaya. Ahandi naho tubonye ngo Yesu yabwiye babagore bari bagiye kumuraba kumva atehe nazutse, nyaruka mubwire bene data muti nyaragasa duhurire i Galilaya nka kumwe nari narababariye. Aba bagore batwaye message ivuga ibintu biri concret, ibintu byamaze kugaragara bitakiri mu byizerwa. Bagiye baranyaruka ati dufise inkuru y'akanyamuneza ya Yesu wawe yapfa yazutse, kandi yavuze ngo nyaragasa muhurire i Galilaya. Mwene data uri kuranyumviriza, Yesu byavuze byose bizobwiza gushika. None rero nawe ubwiza kubyizera kugira ngo ubone ingene bishobora gushika. Nagomba rero kukubwira nanje, Yohana yari yareretswe yuko Yesu azogaruka gutwara ishengero ryiwe. Nanje Yesu yampaye ubutumwa buvuga ngo genda ubwira abantu uti amakarata y'ubutumiro yamaze gusohoka, nimwitegure muje gutaha ubukwe bw'umwagazi w'intama w'Imana. Nico rero nagomba kukwibutsa, hamwe mbere twari twavuganye kubyerekeye amakarata y'ubutumiro umwami yanyeretse. Nabonye ahantu handitse itariki, mbona handitse ururimi ntashobora gusobanura. Kubera iki ntashoboye kurusobanura? Kuko ijambo ry'Imana ritubwira ngo nta wuzi umunsi cyangwa isaha aho Yesu azozira. Tubirabe muri Matayo nyene 24 ku murongo wa 36. Havuga ngo, ariko uwo munsi cyangwa iyo saha ntawubizi, niyo boba abamarayika bo mw'ijuru cyangwa umwana w'Imana atari data gusa. Uwo munsi cyangwa iyo saha ntawubizi, niyo boba abamarayika atari data gusa bo mw'ijuru babizi. Nico gituma ntashoboye kumenya iyi inyandiko y'ijuru, sinoshaka kubitahura. Ubukwe buzobera hehe? Lieu de réception. Lieu de réception ni hehe? I Yerusalemu. Turabe ingene Yohana nawe yari yaravyeretswe kera. Ibyahishuriwe Yohana 21 ku murongo wa 2. Havuga ngo, mbona umugwa wera Yerusalemu musha wururu kuva mu ijuru ku Mana, witeguwe nk'uko umugeni ashariza umugabo wiwe. Ku murongo w'9 naho haravuga ngo, haje umwe wo muri bamarayika ndwi bari bafise za nzavya ndwi zuzuye ibyago by'iherezo, avugana nanje arambwira ati ngwino nkwereke umugeni, umugore wa wa mwagazi. Anjana ku musozi munini muremure kandi ndi muri mpwemu. Anyereka umugwa wera Yerusalemu wururuka uva mu ijuru ku Mana, ufise ubwiza bw'Imana. Imana ishimwe. Yohana yavyeretswe kera, abona Yerusalemu wururuka kandi gufise ubwiza nk'ubw'Imana. Narababwiye kandi yuko nabonye amakarata menshi atandukanye, yari amakarata yose ameze ku mugabo mu ndimi zitandukanye. Bisobanurwa wiki, abari mw'isi bose baratumiwe kuzokwinjira muri Yerusalemu musha. Kandi Yohana nawe yaravyeretswe mu byahishuriwe Yohana igice cy'indwi ku murongo w'9. Naho havuga wiki, havuga ngo, hanyuma y'ivyo mbona ishengero ryinshi atawoshobora kuriharura,
bo mu mahanga yose n'imiryango yose n'amoko yose n'indimi zose bahagaze imbere y'iyo ntebe n'imbere y'umwagazi w'intama bambaye imvune zera bari n'amashami y'ibigazi mu minwe. Yohana yeretswe abona abantu ishengero ryinshi cyane rivuye mu moko yose n'indimi zose mu bihugu byose, nk'uko nabonye aya makarata yari menshi yanditse mu ndimi zitandukanye. Hanyuma abazinjira muri Yerusalemu musha n'abantu bameze gute? Turabuye umurongo wo muri Yesaya 61 ku murongo w'10, naho havuga ngo nzonezerwa cyane umutima wanjye uzohimbawe kuko yanyambitse imyambaro y'agakiza akansesa hejuru umutamara w'ubugororotsi. Abazinjira muri Yerusalemu musha nabakiriye Yesu nk'umwami n'umukiza wabo. Ikigira kabiri, nabambaye kugororoka bejejwe mu maraso ya Yesu. Uwandikiye Abaheburayo yaravuze ngo nta canduye kizogerayo. Turaba Abaheburayo 12 ku murongo w'14 havuga ngo mukurikirane kugira neza n'abantu bose, mukurikirane kugira amahoro n'abantu bose n'ukwezwa, kuko utejejwe atazoraba umwami. Mugenzi uri kuranyumviriza, gukizwa ntibihagije, ariko ukwiye kwambara ukwezwa ukiyambura agasembwa kose, kuko muri Yerusalemu tuzokwinjira ngo inyuma hazoba imbwa, hazoba abarozi n'abasambanyi n'abakora ibyaha byinshi ntibazinjira. Tubisoma mu byahishuriwe Yohana 22 ku murongo w'15 havuga ngo inyuma hazoba imbwa n'abarozi n'abashakanyi n'abicanyi n'abasenga ibigirwamana n'umuntu wese akunda kubesha akabikora. Abo bantu bazinjira muri Yerusalemu musha. Ariko abantu bazinjira muri Yerusalemu musha bameze wiki ngo nabamba bamesura imyambaro yabo, bakaba bamesura impuzu yabo kugira ngo babone kwegera no kwinjira muri Yerusalemu musha. Nshuti mugenzi uri kurankurikira, ngaya amajambo umwami yambariye kukubwira, witegure kwinjira muri Yerusalemu musha. Nk'uko babagore bagenda kumva Yesu yavuga ati nyaragasa mubabwire bene data tinyaruka muhurira raya nk'uko yababaye. Nanje Yesu yambwiye ngo ndakubwire ngo itegure, Yesu araje nk'uko yari yahanuye kuva kera abavugisha niba uyu munsi ambare ngo ndakwibutse ngo nyaragasa witegure, umwami Yesu araje. Umwami aguhezagire. Amen.